igitangaza n'igitangaza n'igitangaza nuko Yesu yavuze atyo. Amen. Yesu aduhane umugisha. Mwami Yesu turagushimiye, turagukengurukiye cyane ubuntu n'imbabazi utugirira. Tugushimiye aka kanya keza dushitse ko turi bazima. Tugushimiye ko watugwaniriye intambara twose kubwo inkomezi zacu. None Mwami Yesu turakweretse kano kanya, turakwinginze ngo ubane natwe, mpemu wawe aze mu mitima yacu. Turasengera akanya kose Mana tuza kumara imbere yawe. Umuntu wese yaje hano Mana atahe hari ico yungutse Mana. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti turasengeye imitima yacu kugira ngo ihe gutahura cy'ukuri. Dusengeye Mana nugira atugaburire ijambo ryawe, umuhezagire Mana, abe nk'umugende ujana amazi kw'isi yumye. Ibisigaye natwe Mana uduhe kumva, ndetse tumaze kumva uduhe Mana no kwitwararika ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti Mana, aka kanya umuntu wese umuhe umutima wiwe kugira ngo uhinduke mushasha. Mu izina rya Yesu turakwinginze Mana ngo aka kanya dufata ntikaba kubusa, ariko umuntu wese ashike ku gutunganywa kose, ashike kwezwa gushitse Mana, kugira ngo bikunde tugende turi umuco nk'uko Mana wavuze ko turi umuco w'isi. Urakoze kubana natwe mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mumeze neza, akomeye. Egome Imana ibahezagire. Tubandanya icigwa twize ku munsi wa Mungu weze citwa ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Ubwo bushobozi bwo kurwanya Satani no kuyitsinda turabufise, mugabo ntitubukoresha. Turiko twiga rero strategy, uburyo bwo gutsinda Satani, kuko Satani intumbero nyamukuri ifise siyo kutugirira nabi ngaha kw'isi gusa, ni ukutubuza kuja mw'ijuru. Niyo ntumbero nyamukuru ifise. Ikindi kigira kabiri, muri ino myaka, mu bino bihe vya nyuma, abantu benshi urasanga abaririmbyi, urasanga abakozi b'Imana, urasanga bagize hari mukaza wumva ngo naguye byanse, Satani yasaze, yagumutse, yasaze. Ukabona ari umuririmbyi, ukabona ari umukozi w'Imana, ukabona yagiye mu nzoga, ukabona yagiye mu busambanyi, ukabona yatwaye inda, ukabona yadibojeje, ukabona yagwanye n'umugore, ukabona byose byabaye urudubi, ngo ni Satani yasaze. Ubu rero tugomba kwiga strategy, uburyo kugira ngo Satani wunge, ikubona ihunge, imbona ihunge. Tubanze dusome gatoyi muri Luka igice c'icumi umurongo wa mbere. Ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Luka igice c'icumi ku murongo wa mbere handitse ngo mu nyuma y'ivyo umwami Yesu aroranya abandi 70, atuma babiri ngo bagende imbere yiwe mu bisagara vyose n'ahantu hose hagira ace. Arababwira ati ivyimurwa ni vyinshi, ariko abimbuzi ni bo bake. Nuko nimwinginge nge n'ivyimburwa, harungika abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Nimugende, raba mbatumye muri nk'abana b'intama mu mabingira hagati. Duce tubandanya muri Luka igice c'icumi umurongo wa 17 nyene. Aha nyene aho nyene ntimuzinga urundi rupapuro. 17. Nuko bamwe 70 bagarukana umunezero bati mugenzi,
abadayimoni nabo baratumvira mu izina ryawe. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo, mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bwa wa mugwanyi bwa wa mwami mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gato. Rihereje ngaho umurongo wa 20 nawe ati ariko mukumvirize kuko turagamara ku mwanya utari muto, ariko ntimunezerwe nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yayo yanditswe mu ijuru. Ubu rero muri kino gihe niko ibintu bimeze. Abantu baranezerwa nuko batsinze Satani ihunze, basengeye abantu bagakira, sikorupiyo byose bagaca bagira batuye n'ukuzura ibitangaza biti biraboneka. Ariko Yesu Kristo we yavuze ati ariko ntimunezerwe nuko iyo mpwemu zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yayo yanditswe mu ijuru. Gusengera abantu bagakira, gukora ibitangaza, guhonyora sikorupiyo ni byiza, c'est très positif. Mugabo hari igisumba byose, ko amazina yacu yandikwa mu ijuru. Amazina yacu yandikwa mu ijuru gute? Yandikwa mu ijuru bya bindi tumaze iminsi twiga, bya bindi byo kugira ivyamwa. Ni ukuvuga byo gusenda Satani no guhonyora sikorupiyo no gusenda impwemu mbi ni ingabire. Urabona Yesu Kristo yavuze ati ndabahaye ni don yo kwirukana abadayimoni na Satani, ni don. Mugabo rero kuko ivyamwa vya mpwemu yera no kuvuga iki? Ivyamwa vya mpwemu yera no kuvuga uba ufise mpwemu yera, uba ufise ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, uba wuzuye mpwemu yera unengeseye, hari mu gacurongorwa na mpwemu yera. Kuko ijambo ry'Imana rigira ngo abana b'Imana n'abarongorwa na mpwemu yera. Ngomba rero tube abana b'Imana kandi duce turonka inyongera zo guhonyora sikorupiyo no gusenda impwemu mbi, kuko objectif principal ni uko dukira ikintu kuzoja mu ijuru cyo kugira ivyabo. Yesu Kristo ntazoza kutwara mu ijuru abafise don, abasengera abantu, abavuga mu ndimi, abavuga iki bazogenda mu mugabo kintu gihambaye batazosigara n'abafise ivyamwa vya mpwemu yera, n'abafise ivyamwa vya mpwemu yera. Ni ukuvuga abafise ivyamwa. Ivyo vyamwa vya mpwemu yera nasaba pasiteri adusomere muri Galatiya 5 verset dusubire tuvyibukanye 5:22 à 23 kugira tuvyibukanye. Wame en fait ndejemo ndabiba ko ari nka miroir iciro nka kuryo ugomba kugenda gutembera, ugomba kuja hanze uraba uti mbega nsa neza mu mazi, urabe ko bifise, utabifise birabe. Hanyuma rero duce tutangura kubona kuko Satani ikintu afise ni ukugira ngo atubuze kuzoja mu ijuru. Galatiya 5 igice ca 5 umurongo wa 22 gushika 23 handitse ngo ariko ibyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Amen. Udafise ibyo tuzoja mu ijuru. Udafise ivyo, udafise urukundo ntuzohonyora mu ijuru. Nukuri ntibikunda. Icambere ni urukundo. Ijambo ry'Imana rero riratubwira yuko udakunda mwene se aba ari nk'umwicanyi. Ni ukuvuga udakunda mwene so umwanga ubusa nk'umwicanyi, uti n'umwicanyi utaba mwise gute. Ugize utunga urya ndamwanga, ni ukuvuga ane apfuye uranezerwa, urumva nico kimwe n'umwicanyi. Donke rero tugira ivyo vyamwa: urukundo, amahoro, umunezero,
aho rero objectif principal Yesu Kristo yaje ngaha cyane cyane intumbere mu nyamukuru agasesa amaraso yiwe kwari kugira ngo tuzogende mu ijuru kwibanira nawe. Satani yakubwira ikintu kimwe, yakushize mu busambanyi ntibikunde, yagushize mu nzoga ntibikunde, yagushize mu macakubiri y'amoko ntibikunde, yagushize mu bintu by'amahomosexualite ntibikunde. Urazi strategy azoca akoresha, azoca gushukwa kw'ibihera byinshi n'ibiro byinshi n'ibidolari byinshi kugira ucute umutwe ucugira uti oho icyo narondera cari iki, ati narondera ibi uce umuvako, uce wiruka kurondera kugura ibintu by'amazu, ibintu bihambaye, ibintu biteye ubwoba, ibintu vy'impressiona. Hanyuma bamaze kuimpressiona ivyo, kandi rero mu ijambo ry'Imana rivuga ngo itanguriro ry'ubwenge no kumenya Imana, ukibagira yuko Yesu Kristo yaduze mu ijuru kukubakira amazu meza cyane extraordinaire atahuriye nayo mu Budage atahuriye najya muri ya Berlin hose za Frankfurt za München hariya hose za Bonn hose meza extraordinaire kandi heza cyane kandi zo gumunezero. Iyo rero ntumbero nyamukuru Satani yamanutse ngaha ku isi kugira tubuze kuja mu ijuru, kubera yuko wewe ntazohonyurayo. Ico rero ngo turiko twiga strategy, ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. None tuzomutsinda gute? Tuzobishobora gute? Iyo strategy tuzobishobora gute? Tubigenze gute? Dusome muri Matayo tubirabe neza, kuko Yesu Kristo ntaco atatubwiye. Yesu Kristo yatubwiye byose. Aha ivyatuze Yesu Kristo yaje ngaha mwese ubwira twigije byose nuko uzoja mu ijuru yabitwigishije. Muri Matayo igice ca 5 igice ca 4, Pastor nudusomere kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 11. Igice ca 5 igice ca 4 kuva ku murongo wa mbere umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanyi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje, abona gusonza. Umugeragezi aza kuri we ati niwaba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye acika imitsima. Aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Buno umugwanizi amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare ibuye. Yesu aramubwira ati vyongeye handitswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi n'ubwiza bwabwo, ati ibyo byose ndabiguha niwapfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko vyanditswe ngo Uhoraho Imana yawe aba ariyo usenga, kandi aba ariyo usaba yonyene. Maze umugwanizi aramureka, kandi abamarayika baraza baramukorera. 12 ishaka ugeze ngaho Imana iguhezagire. Ubwa mbere umurongo wa mbere, buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanizi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40
yisonzesheje abona gusonza. Umugeragezi aza kuri we ati niwaba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye acike umutsima. Ni ukuvuga Yesu Kristo ni iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje, kandi Yesu Kristo yari umuntu 100%, kandi yari Imana 100%. Muri ico gihe rero murumva ko yari afise ubushobozi budasanzwe. Imana 100% yisonzesheje 40 jours et 40 nuits. Muri ico gihe naho byari uko Satani ntiyaretse kuza kumugerageza. Nico gitu nawe ntazoreka urumukizwa, urakunda Imana, uri umuvugabutumwa, uri umupasitori, uri umuririmbyi, uri umuntu asenga amatemi d'espoir, ariko Satani ntazogereka kuza kukugerageza. Ntazoreka kuza kukugerageza. Nico gituma dutegerezwa kumenya ijambo ry'Imana rigira ngo veillez et priez. Gaba, kerebuka, uzumenye ubwenge, urabe neza, veye, wongere usenge, ukerebuke. Hanyuma muri ico gihe rero umurongo wa 3, kuba umuntu yagerageje Yesu, Satani yaje kumugerageza, wewe azoreka ntibikunda, azoreka iwanje ntibikunda, azoza. Nico gituma dutegereza kuguma tugavye, tukiga ama strategie, tukamenya ubwenge, tukaguma turiside. Nico gituma inzoga ari mbi, inzoga zirakura ibintu biboreze, birakutwara ubwenge. Ntumenye ubwenge ugaca usanga wagiye akayombekere. Satani binaniranye akoresha ubu agenda gutwara buhoro buhoro, ndogo buhoro buhoro, ngo ya ntacyo ya. Ubu rero dutegereza kumenya ubwenge. Turi Buraya, turi mu bihugu by'abazungu, turi mu bantu batanatwumva. Uri hari quelquefois urasanga uri muri village wenyene, muzoza ubu muracari en groupe, washaka suivre bien, hazogira igihe uba wenyene. Utegereza kumenya ukuza ubwenge. Tugomba ko muba bien outillé, ubu ufise ibigwanishwa, ubuza ubwenge. Ubwo rero nico wokora. Hanyuma rero umurongo wa 3, umugeragezi aza kuri we ati niwaba uri umwana w'Imana bwire aya mabuye acike imitsima. Urumva amushize mu bintu bya prestige, by'ubushobozi, byo gutunga. Aya mabuye acike imitsima niyo ariko aramuhendesha. Aramwishura ati byanditswe ng'umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Niko yamubwiye. Aha rero intumbero nyamukuru yo muri iki gisomwa ni uko Yesu Kristo imbere y'uko tubishikako yatsindishije Satani ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuko yari arizi. Nawe rero menyera ijambo ry'Imana, urisome, uririmbure. Ubu minsi yose Satani akuje gutugira mu ijambo ry'Imana hameze uku, havuga iki. Kuko Satani azoca kubitwa abakozi b'Imana, azoca ku bandi, akubwira ibi niba ati ibyo uri kuriga, iryo jambo ry'Imana siryo. Ijambo ry'Imana rimenye. Umaze kurimenya rikaja muri wowe, rikaja mu misokoro, ukarimenya mu mutwe, ukarisoma, ukamuririmbura, bizogufasha. Nico gituma ngaha Yesu Kristo yaciye yishura Satani ati umugeragezi umugeragezi aza kuri we ati niwaba uri umwana w'Imana abwire amabuye acike imitsima. Yesu Kristo yaciye amwishura umurongo wa 4, aramwishura ati byanditswe ng'umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. True 5. Satani akugerageje kimwe ndaheba, akora 24/24, akora umwanya wose, azogaruka umwirukanye ubu ukamutsinda, ubandetse kuvuga ko agiye burundu, aragenda hanyuma azogaruka mu minsi mikeyi. Yaciye agaruka ku murongo wa 5, buno mugwanizi amujana mu gisagara cera ciza, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana ikororeye hasi, kuko vyanditswe ngo bazokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko
yabo ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Yesu Kristo aramubwira ati byongeye haranditswe ngo ntukagerageze uhoraho imana yawe. Ni ukuvuga iki? Bisigura iki? Byansi ko byerekeye ubutunzi, byerekeye iki, uco ugenda kuri ivyo yagutegeje Satani, azogutesha orgueil, azogutesha amanyama. Ati mbega we ntubona ko utunze, tubona ko ufise amaero menshi, tubona ko washitse Buraya muri Alemanya, uri muri Suisse, wewe ibiki n'ibiki, we ni kuki utogira ibi n'ibi n'ibi n'ibi, utonywa akayoga, utonywa agaki, utoja mu busambanyi, utogira iki, utomererwa neza, ugatangura kwigira ibiro biteze byo gusenga bikubuza gusenga. Ivyo n'ibiki byo ujamwo? Ntubona ko wishuwe? Hari n'abagira bati twarishuwe nta bindi. Hanyuma rero Satani aca kugira guca guteze orgueil. Urumva Satani yari kwabwira Yesu ati koroka ukoroke, hanyuma abamarayika umwana w'Imana bace bagusama, uri umuntu adasanzwe. Ariko Yesu Kristo yamubwiye ati umurongo w'indwi, vyongeye baranditse ngo ntukagerageze uhoraho imana yawe. Nefupa gutanda kugerageza Imana, oya, cisha bugufi. Ubushobozi bw'umwana w'Imana, ubwenge bw'umwana w'Imana no guca bugufi. Umurongo w'umunani, Satani yarabandanije. Satani ntaheba, nico gituma dutegerezwa kuguma tugaba. Nico gituma Yesu Kristo yemeye yuko Satani amugerageza kugira twigishe. Umurongo w'umunani, mugwanizi yongera kuja ku musozi, ahagaze cane amwereka ubwami bwose bwo mw'isi, ubwiza bwabo. Ati ivyo ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko vyanditswe ngo uhoraho imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyene. Ni ukuvuga ngo wazokubwira ati genda ukina umupira ureke gusenga. Ugiye gukina umupira, urabona ko uzi gukina umupira, uzoronka amahera menshi, uzoba uwa mbere, uzogira iki. Hanyuma rero bose bagukomera amashi, bumve mu Burundi bagira bati hariho umurundi asigaye ari uwa mbere. Hanyuma wa mupira co aba kigirwamana. Vya bindi ufite akazi niko wewe uti ndiko niruka mu kazi, nta mwanya mfise wo gusenga. Hanyuma vya bindi vya akazi kakubera kigirwamana. Ariko pourtant Satani akaguhenda, akakuyobeza ubwenge dofase yuko amasaha 28 byose bica bicika ubusa mu kazi canke mu mupira canke mu bindi canke mu bindi vya business. Ni ukuvuga iki kigirwamana, ni ukuvuga iki ikigirwamana ni kirya kintu gira icambere gusumba byose. Kirya ugira uti iki ndakiretse ndagiye, we ndubona ibiki n'ibiki, wowe ivyo gusenga ni après, ivya Yesu ni après. Kirya number 1 ni cyo wagize ikigirwamana. Ikigirwamana si vya bindi vyo muri Ancien Testament bategeza kubumba canke ikintu c'igishusho ya kirya kintu, naho yoba ari umwana wawe canke yoba ari umugore wawe canke yoba ari akazi yagukuye ku Mana, byose utakironka umwanya wo gusenga, utakironka biko. Ni ukuvuga ico ni ikigirwamana. Ico rero ni ukuvuga uti Yesu yaciye uco umubwira uti mvako hanyuma usenge Imana. Ni ukuvuga rero mu majambo make, menya ijambo ry'Imana urisome, kuko umukozi w'Imana Pastor Hilaire yabibabwiye. Murondere Bibiliya, murondere Bibiliya mu Kirundi, murondere Bibiliya mu Gifaransa, murondere Bibiliya no mu Kidagi. Kuba mumaze kumenya Bibiliya mu Kidagi, muzosanga mumenye Ikidagi, mwongera mumenya na Bibiliya n'ijambo ry'Imana. Murimenye, muririmbure, hanyuma murimenye, hanyuma murigendere, kuko ijambo ry'Imana rizokumurikira. Aho ni ukuvuga uzoba uri kuraresista, uzoba uri kuraronka ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Kuko utamaze kugira tuvuge agabaho akarorero gatoya. Yaba Adamu, urazi ko yahenzwe, umugore wiwe Eva yahenzwe n'inzoka.
hanyuma acahenda adamu nawe acajana nawe. Ndabahe inkuru ntoyi itwenza. Hariho, murazi yuko umugabo ari umutwe w'urugo. Hariho umugabo n'umugore bari mu rugo. Hanyuma umugore arabwiye, baca baragira baronsa amahera, amafaranga atari make. Umugore ati nta kuntu twogura umuduga. Umugabo ati reka tugure urupangu, tugure parcelle, ako n'akariro gatoyi, canke reka tugure ibintu by'amashuri. Hanyuma rero à un certain moment wa muduga ushuragira isanganya, uragira accident. Hanyuma barasabye credit rero wa mugabo acabwira wa mugore ngo none ntubona ko iyo tugura parcelle ugira iyo parcelle yari ico yaba, ntubona ko wampenze? Wa mugore aca mubwira ati ngo none si wewe uri umugabo, wavyemerera iki? Wava kwemera ivyo umugore akubwiye byose? Waciye ngo ego madame wavyemerera iki? Dongere ikintu cyose ifo gufata la responsabilité, ukamenya iki kintu tusamangaje, donc mukagisengera, mukabanza mukagisengera, hanyuma mukagira iki. Donc ni ukuvuga iki, ikintu cyose mukamenya responsabilité umuntu wese ico ajejwe. Umugabo wawe cyangwa umugore wawe ugomba ko ahinduka, uramusengera, ntibitegereza kuvuga mu majambo gusa. Ikintu cyose mugagihuriza ko ukagira uti umugore wanje kugira byumve, cyangwa umugabo wanje igeza kubisengera byose ukabishira imbere y'Imana. Hanyuma binaniranye ugafata responsabilité en tant que chef de famille. Ibintu byose hari ibyo utegereza gufata responsabilité, uko ibintu byose yose Adamu afata responsabilité, ntiyemere ibyo umugore amubwiye, ntituba twaraguye mu kaga. Ibintu byose ifo gufata urugo, ikintu cyose ukamenya ute, umuntu wese akamenya role yiwe. Nirababwiye no muri football, umuntu wese arazi role yiwe, arazi ico ajejwe, kuko murazi ko aba muri nuze muri football ingene bangana. Hari abakina mu igori, hari abakina kuri defense, hari abakina kuri attack, hari abakina n'ahandi. Donc rero uri kuri defense ukagenda gukina muri attack, uba uri kurepertira umupira. Uvuye mu igori ukagenda muri defense, uboneka igihe cinjiye kirinjiye, uba uri kugira nabi. Umuntu wese nakora ico ajejwe. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abagore ni bubahe abagabo babo, abagabo nabo bakunda abagore babo. Imana yarabivuze neza, irensista ko cane. Ça aussi c'est une façon yo gutsinda Satani. Abagore bakunde, abagabo bakunde cane abagore babo. Abagore nabo bubahe cane abagabo babo. Kubera ko Imana yavuze gutyo. Imana yabivuze kubera yuko abagabo bafise faiblesse mu gukunda, ntibafise urukundo nk'urw'abakenyezi. Abagabo ntibakunda cane nk'abakenyezi. Nico gituma Imana yaciye insiste bibwira abagabo ati bagabo kunda, j'insiste abakenyezi bawe. Abagore nabo barabonye ko bafise faiblesse. Iyo amaze kuzana muhira umugabo, akabona yirahora amubona aza kumuresha yambaye costume asa neza, hanyuma aramubonye ntiyibrosheje, ntiyiyotse quelquefois ibiki n'ibiki, canke agatangura kugira mbega usuguye umeze gutya, ataramwubaha, ati mutwe tuze mpayo mazi, boya toka igende wizane, hayibona ngaho. Donc rero aho niho habaye désordre familial. Nico gituma Satani yaciye izana ibintu vya égalité de genre, hakaba cacophonie. Nico gituma rero ibintu byose Imana yabishyize en ordre. Nico gituma uca usanga ibintu byose byarondonekaye. Ubwo bwose ni ukuvuga mu ijambo rya Bibiliya, muri Bibiliya hari ibintu byose biri ku murongo, biri in ordre, nk'uko abadagi babivuga, biri en ordre.
biri ku rugero ni ukuvuga usoma ijambo ry'Imana ukaririmbura ukabisoma bishobotse tukigisha tukazorondera n'umwanya w'uko tuza turaronka umwanya wo kubazanya wo gusenga wo kubazanya umuntu akabaza ati bivuga iri jambo rivuga ku iki rivuga ku iki tukigishanye tuzobimenya atari uyu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana ngo umuntu avuge gusa hamwe umuntu agira ati hagarika nishure cyangwa mbaze ikintu ibyo byose tukabimenya tukagenda tubibyenutiye aho tuzoba turiga strategy kugira dukubite hasi Satani kugira tuguronke ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Nasaba pastor usome muri Yakobo igice ca 4 umurongo w'indwi. Yakobo igice ca 4 umurongo w'indwi. Yakobo igice ca 4 umurongo w'indwi amagambo ngo Yesu aramubwira ati byongeye handitse ngo ntukagerageze uhoraho. Umugwanizi yongera kuvuga umusozi uhagaze cyane amwereka ubwami bwose muri iyi Yakobo 4 igice nuko nimugambukire Imana ariko murwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Imana iguhezagire cyane. Muri Yakobo igice ca 4 umurongo w'indwi handitse ngo nuko mugamburukira Imana ariko mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Ikintu ca mbere ni ukugamburukira Imana. Kugamburukira Imana no gukurikiza ico ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma mugwanye wa mugwanizi ni ukuvuga wa mugwanizi musenge mukuri no mu mpwemu nawe azobahunga. Ivyo bibiri gusa birakwiye. Kugamburukira Imana byaba au niveau familial gamburukira Imana, byaba au niveau ku kazi gamburukira Imana, byaba mu vyerekeye umubiri wawe organisation yawe gamburukira Imana, byaba mu wabaye gamburukira Imana, byaba mu gihugu gamburukira Imana. Hanyuma usenge winginga Imana, usenge wisonzesheje quelquefois uje mu Mana ukube connecte ku Mana. Hanyuma wa mugwanizi nawe azobahunga. Ivyo aca guhunga ni bwa bushobozi bwo kurwanya Satani no gutsinda Satani. Yesu Kristo niyaza akaza ku mugoroba muradugana nawe, akaza ubugene muradugana nawe, akaza ejo muradugana nawe. Nuko ibintu bimeze. Hanyuma tusome kandi muri Yohana igice ca 18 umurongo wa 6. aho havuga amaze kubabarira ati ni jewe bagenzi imigongo bagwa hasi. Nawe asubira kubabaza ati murondera nde? Nawe ati Yesu umunyanazareti. Okay, Imana iguhezagire cyane. Ni kuvuga yakubwiye Yohana igice c'18 egome umurongo wa 6 handitse ngo amaze kubabarira ati ni jewe bagenzi imigongo bagwa hasi. Ni ukuvuga iki? Yesu Kristo ari muri wewe mwinshi, ari muri wewe. Yesu Kristo no kuvuga ari muri wewe mwinshi no kuvuga iki? Uko Yesu Kristo uzomurondera niko azoba munini. Uko uzomurondera, uko azosenga umwanya munini niko azoba munini. Uko azokuzura muri wewe wuzuye ufise la plénitude du Saint-Esprit, mpwemu yuzuye muri wewe niko mpwemu azoba munini muri wewe. Amaze kubabwira ati jewe baca bagenzi imigongo bagwa hasi. Ni ukuvuga Satani akubonye wuzuye mpwemu yera wuzuye Yesu Kristo azohunga. Abadayimoni baje kugufata baje kugira bazogwa hasi. Harimo ubushobozi budasanzwe.
twarahezagiwe twaramerewe neza imana ntacyo itaduhaye mugabo ubwo bushobozi rero tuburondere mu kurondera imana mu kurondera ubushobozi budasanzwe imana itugirire neza iduhezagire iduha amahoro yaraduhaye byose naca itaduhaye yaduhaye byose hasigaye ko tubimenya tukabimenyera nico gituma dutegereza kumenya ubwenge dutegereza dusome rero kuvayo igice ca 14 umurongo wa 14 naho kuvayo 14 kuvayo 14 avuga aya magambo ngo uhoraho nibagira babagwanire namwe nimwinumire gusa imana iguhezagire uhoraho niwagira ngo abagwanire namwe mwinumire gusa ni ukuvuga satani azoguteza ishavu azoguteza inzigo azoguteza ibintu bigukoroga hanyuma uca ugire ujingitwa ugira ishavu ugira iki uca utangura kugira iki mugabo iri jambo urimenye wewe wihorere gusa igihe uri muri yesu uhoraho niwagire ngo abagwanire namwe mwinumire wisengere ntiwirwanire kuko ugatangura kwirwanira yesu kristo azokubwira ati ko wirwaniye rero ntakundi ndabe ko ubishobora kandi ntabyo uzoshobora ni ukuvuga utanguye kwirwanira ni ukuvuga iki bisigura iki ubu bwiye uti yesu urabona ibintu birakomeye iyi ngwane we ntabishobora jewe rero ngiye nirwaneko nirwaneko wowe uriko urakwega amaguru doge nta kwizera ubufise oya nta kwizera ubufise dusome muri yohana igice cya 18 umurongo wa 6 igice cya 18 umurongo wa 6 nahasomye amaze kubabarira ati ni jewe agenza imigongo bagwa hasi cyo kugisubira mu rumba ni ukuvuga ko uzura yesu yuzure muri we ugende muri yesu ube muri yesu byose ibyo ukora byose ubigendere muri yesu byose mube connecte kuba muri yesu no kuvuga iki ntukore ikintu na kimwe utabajije yesu naho yoba ari entere naho yoba bagira bati bagomba kuguha murabona mwashitse ngaho bati uzopfuronka 30 € pa kusa nizohora uko ntuce usimbirayo banza ubibaza imana ukabona atari ibyawe iyi kontrasi ndayisinye ndakwinginze untabare ntibikunda sindayisinye byose no kuvuga ikintu cyose ubaze yesu usenge ubaze imana byose imana izokubwira neza kandi imana izokwishura imana izokugwanira imana izokubwira byose nta na kimwe imana yaduhaye byose imana yarungitse umwana wayo yesu kristo nta na kimwe itazoduha yaduhaye byose ni ukuvuga imana yatugiriye neza yaraduhezagiye dusome abaheburayi igice cya mbere umurongo wa 14 turi mu kurangiza abaheburayi igice cya mbere umurongo wa 14 avuga ngo mbega abamarayika bose kimwe mu biro biyikorera bitumwa gukora igikorwa ubwo abazoragwa agakiza ni ukuvuga imana irafise abamarayika ku bana b'imana bazoragwa agakiza
n'ubu barashaka kugutabara, kukubwira ingene ukora, ingene ubaho, bakakwongorera bakakubwira bati kora iki, gira iki, akakubwira iki. Ni ukuvuga ntaco itakoze Imana. Imana rero turafise ubushobozi, tumenye ijambo ry'Imana, turondere Imana, dusenge cane, twumvirize Imana, tuveye, turabe ibintu biriko birapasa. Pasiteri niwe wahora atubwira ati mumenye ibiriko birava oturuya mwebwe, bibone ngene mu bihe vy'ihereze ibintu ngene bihinduka. Abantu bageze guhindura amasexe, bageze muri homosexualité, ubu bageze mu bihe yuko badashobora kwemera n'umwana w'imyaka 12 yuko ari munsi y'imyaka 12 batamwandikisha ko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu, bati ntarabidesida ko burde ko ashobora guhindura ati jewe yari umuhungu, ati jewe ngomba kuba umukobwa, ari umukobwa ngomba kuba umuhungu. Mumenye ibihe bigende biriko birahinduka, tubimenye, tureke gukanura amaso ibintu byose tuze turamenya, tuze turaba connecte, tuze turamenya ko dufise ubushobozi bwo gusenda impwemu mbi, ibintu byose tubimenye, tumenye iyo turiko turaca. Hanyuma rero dutsinde Satani n'abadayimoni, hanyuma tuzoje mu ijuru. Hanyuma rero tuzogenda mu ijuru nk'abacitse ku icumu, tuzane abantu kuri Yesu, hanyuma tuzobwira ubutumwa abantu benshi, tubabwire ubutumwa cane, twige amastrategie. Aha turacari mu ntango, tuzohana amastrategie, tuzovugana ngene dukora, tuzovugana ngene tuvuga ubutumwa. Aha turacariko twumviriza, turiko turigisha, hanyuma tuzogira amastrategie ngene tugenda kuvuga ubutumwa, ngene tugenda kwevangeliza, ngene dukwira mu bisagara, ngene duhura, ngene tugira ishengero, ngene tugira amaserere de prière, ngene tugira iki Imana yabitubwiye, twatanguye kubisengera, bwemuyera azotubwira ngene tubigenza, itugira ivyo dushatse. Ni wowe tubwiye, Imana ntizogira ngo ni kuki mwabigize mutambwiye. Tubanze tubaze Imana, ufise ingabire ayimenye. Muri mwese muriko muranyumviza, nta numwe muri mwebwe adafise ingabire, nta numwe adafise ingabire. Hasigaye kuyifubura ukaraba iyo ariyo. Ufise ingabire yo kuvugishwa, ufise ingabire yo kwerekwa, ufise ingabire yo gusengera abantu bagakira, kuko twese tukamenya uti ufise ingabire yo gusengera abantu bagakira, sengera jewe naraye ndaroti, ubibona gute? Hanyuma tugaca tuniganira kugira ivyabo, tugasoma ijambo ry'Imana, tukinjira mu Mana, hanyuma iki gihugu tukagifata, Europe tukayifata yose, tukayizana kuri Yesu, ubushobozi bw'Imana, ikaba ishengero ridasanzwe c'Imana. Kuko inyongera ntitwivize tuguma tunigana ngo turiko turondera inyongera, turabe l'essentiel kugira tuzoze n'abantu kuri Yesu, kuko tumaze Yesu nitwamara gushika mu ijuru, Imana izoraba wazanye, niho ndukuvuga uzokwaka nk'inyenyeri ko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma rero Satani azoba yaratsinzwe, tuzanye abantu benshi kuri Yesu muri Europe, bakaza kuri Yesu bakazoja mu ijuru, tuzoba dutsinze Satani bimwe vya katamuti, bimwe bihambaye cyane. Hanyuma kuko tuzoba tuzanye iminyago myinshi, tuyikura kwa Satani tuyizana kwa Yesu. C'est ça l'essentiel. Imana ibahezagire, dusenge. Mana data wa twese mu ijuru, turagushima ko twigishije, usubiye kutwigisha strategie, uburyo bwo gusenda impwemu. Turakwingiza udufashe Mana nzima, turacacika intege, ariko turakwizeye, udufashe utube hafi. Turamenaguye imigabo n'imigambi ya Satani, turamenaguye impwemu bizose zoba zikidutera ubwoba ngo ntaco tumaze, zidukengereza ngo ntaco tumaze, ntaco tushobora. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turafashe mbere impwemu z'ingwara zose ziduca ibuto, turafashe mbere nk'uko umukozi w'Imana yabitubwiye, ya dayimoni yitwa Dublin, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese Mana nzima, kirazira ko Satani adusubiza inyuma aho tumaze kudushikana. Ijambo rya nyuma ni wewe. Imigabo n'imigambi ya Satani, impwemu bizose, amaplan satanike, amaplan diabolike, turayaranduye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu wese ariko aranyumviriza, ndasengeye Mana nzima imiryango yacu twasize mu Burundi, ndasengeye igihugu c'u Burundi, ndasengeye mukuru w'igihugu c'u Burundi, ndasengeye mukuru w'igihugu c'u Budagi, ndasengeye Budagi igihugu watugabiye, ndagitwikirije amaraso yawe, amaraso y'igitangaza,
umuntu wese yaje ngaha n'imiryango wiwe n'abana biwe n'ibibondo vyiwe ubahezagire mu izina rya Yesu Kristo, bakure bakomere spirituellement, bakomere moralement, bakomere physiquement mu izina rya Yesu Kristo. Ibitangaza n'itumiza tuzoze duhura mana zima kuwa mbere dushingira n'indaye tuvuga urukundo n'imbabazi zawe uzobukozi uragahezagirwa byose bigereza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Imana ibahezagire. Amen. 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 Ego, reka turahimbawe cyane. Nibaza ko ata byinshi tworinda kubandanya, nta matangazo yaha, nta ejo tuzobonana kuri ya saha y'amasengesho. Hanyuma reka turirimbe ka karirimbo mwene data yatubwira. Bamwe barugara mikoro, dusabe abari timu yacu, timu y'Imagine ikaririmbe, natwe turi kuri mute. Emwe Imana yacu ni nziza. Imana yacu ni nziza, n'inshuti itazigera ihinduka, urukundo rwayo ni rwinshi kandi nta kagero rugira. Ni wewe nango ni herezo, mwemu wawa tuzigamye Yesu Kristo, turagushimira ibyabaye byose, tukwizigiye kw'ibizoba. Murakoze, Yesu abahezagire. Ego nongeye kubashimira kandi kuko uyu mwanya kenshi niwo mwanya w'amatelefone, niwo mwanya w'ibi na biriya n'ababatemberera, ariko ibyo byose mwabicishijemo akarongo muti twebwe reka tugende. Ego twumvirize Imana icyo itubwira. Rero Yesu abahezagire, mugire wa Mungu mwiza. Amen. Okay, turabikebanuye. Yesu abahezagire. Okay. Ego, abahezagire. Imana ibahe umugisha. Murakoze, natwe turashimye. Ego. Okay. Mama w'abana uti mwiriwe. Arumva. Ego, murakoze.